Hakomeje kugaragara amakuru mashasha nyuma ya ca gitero cabaye ku Musaga bitewe n'amabombe yiturikije mw'ikambi ya Kambaze, mw'ikambi ya Baze ya ku Musaga. Impari ni nyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi, hari abantu bariko baravuga ibi na biriya, nje kugira ngo bikubwire. Hari n'abandi makuru rero atari meza akomeje kuvuga ibiziga bikomeje gutorwa hirya no hino bivuye ko hajya amabombe nyene yaturitse. Ibi navyo nyene ndaje kugira ngo tubiganireko. Mu makuru nabahaye kuva itariki 31 kijya gitero kiba, ni gitero atawa kigavye, ndabibutse ko ari amabombe yiturikije mw'ikambi nk'uko umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade uyu mubona Gaspard Baratuza yavyemeje, yavuze ko ari isanganya ryavuye ku muyaga nkuba, hanyuma ahabitse ibigwanisho mw'ikambi ya Baze hariya ku Musaga impande ya prison. Ibigwanisho biraturagurika bihitana abantu, hapfuye ibintu vyinshi rero, abantu barapfuye, imodoka zarahiye, inzu zarabomaguritse. Uyu muvugizi yavuze yuko hapfuye abantu 13 hakakomereka 57, harimo abasirikare bakeya n'abasivile benshi. Inyuma yaho rero tumaze kuronka andi makuru adasanzwe. Ndabibutse ko ejo haheze naberetse amwe mu masanamu y'abakenyezi bapfuye 3, ndabereka n'umugabo yapfuye. Nanabasavye ko nkabogira andi masanamu y'abantu bagiye bitaba Imana mwadusangiza kugira ngo tuze turabyerekana, kumbure turabe ko icyagitigiri bavuga ari cyo koko abantu bitavye Imana arabo, canke ko kumbure atabandi batamenye. Ibi birafasha kuko nabo nyene usanga bamenye amakuru makeya, mugo babonye tubishize hanze bagaca babona yuko hari abantu batamenye nabo bitavye Imana. Hariko havugwa byinshi rero, hari abavuga ati abantu bapfuye bararenga 13. Hari n'abavuga yuko ahubwo kijya gitero kitigavye, ahubwo baba baratewe. Hari abavuga ko baba baratewe bakabigira ibanga, abandi bakavuga ati none baratewe kumbure ntibabimenya, atejya amabombe yoba yararashwe. Ibi ndiko ndebona ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari abavuga yuko simvuga abo bavuga mugabo barabakekeranya yuko baba baratewe. Iyo atavyemezo bihari ku cy'umuntu ariko aravuga, nta mpamvu yo kwigumuvuga mu izina canke ngo uvugishe ikintu runaka udomyeko. Nuko rero abantu barakekeranya ati kumbure ho harabaye igitero bakarasa bije bigwanisho bigaturika, igisoda kikabigira ibanga canke kumbure ntibabimenye. Ibindi bavuga nuko bije bigwanisho biba vyaraturiwe n'umuntu runaka agatanguza ujya muriro, hanyuma bikagorana ukuntu gose biza ujya muriro uza kuzima, kubera ko ibigwanisho murabizi namwe vyegereye cyo guhitana. Iyo umuriro waduse mu bigwanisho wonyene urizimya, cyo kazimya ibiri kure. Muri kahise hari handi vyarabaye mu gihugu ca Tanzania, nk'ibi vyabaye mu Burundi. Ivyabaye navyo nyene ndashobora kubigaruka ko mu yindi nkuru, nkabasangiza ukuntu vyagenze. Hoho abahuye n'ivyago barabahaye imizibukiro, abonone ibintu abo bimura barabahaye imizibukiro, abimurwa muri nyakibanza, abahuye n'ivyago barabashumbusha, abakomeretse barabavuza. Mu Burundi none biriko bigenda gute? Ejo nababwiye ko mu Mpimba ku Musaga hari abantu abanyororo bahuye n'ivyago ariko batariko baronka ubutabazi nk'uko bikwiye. Ku masaha yo ku mugoroba nari mfise ifoto zibiri z'abanyororo bakomeretse cyane ku buryo buteye ubwoba, bari bariko ibipamba aho bakomeretse, mugabo abantu ntibashoboye kujana kwa muganga kandi bariko barabisaba, bari bamaze n'umwanya bariko barabisaba. Inyuma yaho nararose andi makuru yuko ubuyobozi bwa prison centrale ku Musaga bwatumye ko abakomeretse, hanyuma barabagerageza kubafasha mu buvuzi buri muri prison bubayabaye, mugabo babemera kubasohokana. Sinarose amakuru uyu munsi yuko kumbure babasohokanye hanze kubavuza kugira ngo tumenye yuko bo bariko baroroherwa. Impamvu bino tubikora ni kugira ngo dufashe. Iyo umuntu yakomeretse agakomerekera muri prison, baramusohora hanze nubwo bitaba byoroshe. Hari ama service juridique hajya abijejwe bakamufasha, hanyuma bakamusohora hanze akagenda kuvugwa mu bitaro nka za Prince Regis Charles canke muri Prince Louis Gasore. Hariya hose bakamuvura agakira, canke bakaja mujana mu bindi bitaro
niyo na za Rwaharede bashaka kumujanaho kuko n'ibitaro vya leta bakamuvura neza agakira, gutyo umuntu yakomeretse ntiyicwe n'ibiguma. Murazi ko abantu benshi bicwa n'ibiguma iyo habaye ibintu nk'ibi. Nitwaza kuronka amakuru rero turaza kugaruka tubivuge, mugabo akamo twateye narumvise ko kumviswe, igisigaye ni kumenya ikigiye gukurikira inyuma yaho akamo twateye kumviswe. Imiduga yarahiye, amazu yarasambutse, abantu baracitse amaguru, abantu barakomeretse, abantu barapfuye, n'ibindi bintu vyinshi tutarinze kudondagura ngaha, ivyo tuzi n'ivyo tutazi vyarononekaye. Mugabo gushika isaha nta rwego ndumva muri leta ruvuga ku mugaragaro ikigiye gukorwa kugira ngo abantu bahuye n'ivyago bashumbushwe, ivyabomotse bavyubake. Iki ni igitero kidasanzwe, je nyene nocita ikiza, sinaba ngiye kure y'ukuri kubera ko nta muntu yakigavye. Iyo habaye ikintu nk'iki, igihugu gishobora gushinga ikigandaro kubera hapfuye abantu benshi. Leta yavuze abantu 13, sinzi abantu 13 ko ataco bavuze rero mu gihugu, 13 b'inzirakarengane. Ivuga ko 57 bakomeretse. Amakuru dufise nuko hamaze gupfa abandi. Nkuko nabateguriye ndashaka ndabasangize n'inkuru hano kubiriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi. Imyidogo ni myinshi. Ni myinshi nyuma y'ibintu vyabaye biteye ubwoba. Hariho ibiziga bavuga bimaze gutorwa inyuma yaho itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu habaye ukuguturika kw'ibigwanisho vyari bibitse mu ikambi ya base ku Musaga. Hari n'abantu batemera bino biharuro naje sindavyemera neza. 13 duharuye abapfuye mu mpimba n'abapfuye hanze ya mpimba, ntivyumvikana ko hapfuye abantu 13 gusa, ariko kandi no mwa 57 bakomeretse, harimo bari bakomeretse cyane ntawuzi ko kumbure hatuba harabayemo abitaba Imana ku buryo uwo baza mu nzego zibijejwe no muri leta bokwemeza ko kumbure arabiyongereye ko boba barapfuye n'ubwo tutavyifuza. Ayandi makuru rero novuga ariko aravugwa ubu ni ibiziga bavuga vyoba vyaratowe ku munsi w'ejo ku masaha yo ku mugoroba y'inyuma ya saa sita hariya kuri IPA, kw'ishuri rya IPA, naho nyene ni hafi y'ikambi. Biravugwa ko inyuma yaho batangarije ivyononekaye, ibiziga vyatowe kandi ntivyavuzwe. Ikintu kibabaje rero nuko atamutegetsi wa leta n'umwe yaraja kuraba abantu baba barakomeretse, nkuko nabivuze mu ntango, ivyasambaguritse, abibwe, amazu yononekaye canke agere ku miryango yabuze ababo. Ni ukuvuga ko leta gushika isaha yacari mu gacerere ntaciravuga, usibye gutangariza abarundi gusa ivyabaye banabaremesha bavuga ati ivyabaye si igitero n'amabombe yiturikije bivuye ku muyaga nkuba, nta muntu yateye Burundi. Ni ukuvuga ko imiryango yabuze ababo n'ubu yabuze ayicira n'ayimira. Hari abantu batagira aho baryama kubera ko ivyabo vyononekaye, imodoka zahiye, inzu zahiye, nubwo babahumurije bavuga bati ivyo ntibikwiye. Hano rero abantu bariya bavuga ati umushikiranganji w'ubutungane Alfred Yahingejeje ntiyigeze agenda kuremesha abanyororo mw'ibaro rikuru rya Mpimba, kandi mwumva harabaye ibintu bidasanzwe mu gihe arico kibanza capfiriyemwo abanyororo benshi kandi canakomerekeyemwo abantu benshi. Ibi narabivuze ko mu Mpimba ku Musaga ibara ryaguye, abantu barakomeretse cyane kuko murabona ko base ifatanye na prison, ni hafi ya prison. Nta gitangaje kimwe ibintu vyabaye rero ko kumva ko mu Mpimba hononekaye ibintu byinshi cyane gose. Mu bantu bariko baridogerwa rero n'amashirahamwe
yaba ayadaharanira ivyicaro vya politike, ayaharanira agateka kazina muntu, ndabasangiza bimwe mu myidogo iriko iravugwa bidogera inzego zitandukanye mu gihugu kubera ko mu by'ukuri zitagaragara ko ntaho ziragaragara na hamwe mu ntumbero yo kuhashika nko gufasha ku bijanye n'aya mahano yaragwiriye igihugu bikaza giturumbuka ata muntu n'umwe abifisemwo uruhara. Bavuga bati umushikiranganji w'ubutungane Alfred ahingejeje ntiyigeze agenda kuremesha abanyororo mu mpimba mu gihe arico kibanza capfiriyemwo abantu benshi, abandi bagakomereka benshi ku bwinshi nk'uko nababwiye ko mu mpimba ku Musaga murabona ko hafatanye n'irya harapfuye abantu benshi. Ibiharuro vya mbere vyatubwiye abantu 6, mu nyuma ibiharuro bitubwira abantu 7 yongera ko umuntu umwe, ariko abapfuye muri rusangi leta yabivuze muri rusangi ntiyigeze ivuga ati abapfuye bangana uku n'uku n'uku, bavuze ko bapfuye muri rusangi, niko leta yabivuze, ntiyigeze ishira en detail ngo uvuge bapfuye uku n'uku n'uku. Mu myidogo rero y'abana bariya bavuga ati nta n'inkeka ko hariho n'abanyororo baba barahuye na vya vyago vyahamuka kubera ivyo babonye, bagaca basaba umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine baradahana ko yohagera kubera ko ngo ntaco arigera avuga kijanye no kuvura bakomerekejwe n'ibisasu, narirya bamwe basanzwe bafise imvune zikomeye kandi ziba zigoye kuvura bisaba uburyo burebure. Umushikiranganji abijejwe yarakwiye kuhagera kugira ngo agarukire kwa banyororo abazo ko bameze, natwe tubone ko bitayeho abahuye n'ivyo vyago. Murumva ko ari ivyago vyashikiye abarundi ntawabiteguye. Ibi vyago rero bikwiye ko leta niyikwiye gufata mu ntoke iki kibazo. Bakomeza bibaza bati none ko ibintu vyashitse ubu abahuye n'ibi vyago nibo bazoca bagurisha amatongo mu kwivuza, abandi barya amadeni, abandi udufaranga bari barabitse baturye bivuza, ahubwo leta yarekwiye gukoresha uburyo bwayo ikita abanyagihugu bahuye n'ibi vyago kandi namwe baravyumva. Mu yindi myidogo bidogera umushikiranganji wo kwivuna abansi Maria Chantal Nijimbere, bavuga bati ntaco aravuga, bati igisirikare coba kizoshumbusha ababomorewe amazu yabo n'ivyo bisasu vy'igisoda vyiturikije bivanye n'isanganya nk'uko babitubwiye. Nkiri mu myidogo kandi ati umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu Hasani Kibeya ntaco aravuga kijanye na regidezo mu gihe aya mahano yaguye bavuga ko yakwezwe n'umuyaga nkuba wa regidezo. Ibi vyovyo umushikiranganji umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza akibajijwe n'abamenyesha makuru yavuze yuko badashobora kwidogera kwitwarira canke kurega regidezo, bati bishobora kuba vyarabaye n'ibigwanisho vyabaye kubera ibigwanisho bikwega umuriro mwinshi canke insinga zari zarashaje mugabo ntidushobora kwitwarira regidezo. Aha harateye amakenga abantu kuko bavuze ati kumbure hari icyo babizi ko cateye ibi bintu, niyo mpamvu yase kuvuga ko bokwitwarira regidezo, ariko navyo ni vyiza niba basa kuyitwarira kumbura atacinyegeje inyuma. Mu myidogo kandi ati umushikiranganji w'indero François Habyarimana ntiyigeze agendera University ya Limyere ngo abone aho igisasu caguye kuri campus Kinindo. Aha naho nyene uwo mushikiranganji yarakwiye kuhagera agahumuriza abanyeshuri iti mpore, akaraba n'ishuri ryononekaye ati aha tuzohakora canke kumbure ababonye ibintu biba bakagira icyizere ati abategetsi batugezeko. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Ndondeza ndaruzaniye, umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano murantunga Ndondeza ndaruzaniye ntiyigeze agira ico avuze hamwe no gutabara imbabare no gutangaza ko hariho amatohoza coba
kucoba carateje iryo sanganya ry'umuyaga nkuba wononye ibintu vyinshi hagapfa abantu 13 nkuko vyemejwe n'inzego z'igisirikare hagakomereka abantu 57. Iyi ni imyidogo ya bamwe n'abariya dushimye kubasangiza imyidogo imwe mugabo ndazi ko imyidogo ari myinshi cyane hirya no hino abantu baguma bidoga cyane ntibatahura impamvu ibi bintu byabaye mugabo ubu akaba atakintu kimwe kiko kirakogwa kugira ngo abantu bamenye ukuntu ibintu byifashe bamenye kije imbere bamenye nimbaza gutabagwa mu yandi majambo mu kurangiza n'imyidogo nyene ko basangiza ya bamwe ti uravye neza umenga nta n'icyabaye kubera ko nka president w'igihugu yaherutse kwandika kuri Twitter itariki 30 itariki imwe twinjiye mu itariki imwe z'ukwezi kwa kane isaha 7 n'igice z'ijoro niho yanditse kuri X aravuga ati turahojeje abahuye n'ivyago abitavye Imana turahojeje kandi abahuye n'ibyago byose ati isanganya ryabaye mu bubiko bumwe bw'igisirikare cy'u Burundi ati ntibwononye byose Uburundi buracafise ingufu zo kwikingira ibi byo ni vyiza kuko abarundi baci barema kuko abantu biyumvira ati none ko ububiko bw'ibigwanisho buturaguritse nimba ariho biri byose bitubise bigahera Uburundi bwotegwa bwo kwigwanira gute ibi yabivuze hageze kuko vyaci biremesha abarundi kumbura yavuga ati harabavye ibigwanisho twari dufise tudebereza biragiye byose biraheze none duca tuba bande abarundi bari gushagira ubwoba kumbure ariko mugabo yaravuze ati nubiko bumwe mu bubiko bwishi dufise nubwo atayivuze gutyo mugabo yavuze ati nubiko bumwe ariko umuntu ashobora icyo bisobanuye ati bwahuye n'ivyago undi muntu yidogerwa ni umushikiranganje wa mbere leta y'u Burundi ntaho ntuye Nestor n'abaridogerwa kuko ntiyigeze agira icyo avuga mu bintu byabaye usibye aba tanze itangazo umuvugizi w'igisoda acinjire nkurikiye umuvugizi w'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano perezida w'igihugu izindi nzego zose ntizigeze zigira icyo zivuze kandi ku busanzwe bari kugira icyo bavuze nko kuremesha abarundi kugira ngo bumve yuko ivyabaye atari vyumwe vyoba no ku bandi kandi nyene nabo ataruhara babigizemwo aha niho hantu bavuga ati ibintu ntivyumvikana kuko baciye banuma ku busanzwe ko navuze mu ntango bari gutunganya ikintu bita ikiriyo batagize ikiriyo bagashinga gushingurana iteka abahuye n'ibi vyago bose kubashingurana iteka mbere bibaye ngombwa bakabashingura mu kibanza kimwe bakashira icibutso yuko ari ivyago vyagweriye igihugu ibigwanisho bigaturika nkuko babigize muri Tanzania igihe vyaba ububiko bwo bwaturitse umunsi wose urenga bw'ibigwanisho vyinshi cyane vyari vyikuvye nk'ibyo byo mu Burundi incuro nyinshi hoho barashinze ikigandaro barashumbusha aho n'ivyago bongera bashiraho gushingurana neza iteka abahuye n'ibivyago nkuko nakora babwira mu majambo makeya rero reka ndabibutse ibintu babwira ko vyabaye mu bindi bihugu mu mateka reka tuvuge hafi kuko tuvuze kuri hoho umuntu agiye kurabasanga byarabaye ahantu henshi mugabo reka tura mu gihugu kibanyi ya Tanzania ejo bundi haheze mu mwaka wa 2011 nta nubwo ari kure cyane ubu turi mu mwaka wa 2026 murumva ko turi imyaka myinshi heze muri 2011 byarabaye mu mugwa mukuru i Dar es Salaam naho nyene ibintu byarabaye ahitwa Ngongo la Mboto ibigwanisho naho nyene vyaraturitse by'igisirikare mu ikambi ya gisirikare hoho ububiko bunini nkuko nayevuze bwaraye baraturagurikije ijoro ryose umunsi wose amasaha hafi 28 buturika kubera yuko
vyari vyinshi gusumba ivyo mu Burundi nkuko nabwiye mu ntango. Leta imaze kubibona yaciye ishinga ikigandaro, hanyuma bagarukira ku bahuye n'ivyago, batanze ikigandaro c'indwi yose, abantu bahuye n'ivyago barabagarukirako, abapfuye babashingurana iteka bose ku buryo bwa leta, nta muntu n'umwe yigeze yifubira wiwe mu bantu bahuye n'ibi vyago vyo kwicwa n'ibigwanisho. Ndabibutse ko hapfuye abantu bashika 250 mu gihe twebwe leta yavuze ko hapfuye abantu 13. Niyo aba 57 bakomeretse bavuga ko bapfuye ntituvyifuza, murumva ko tutari kuba twarashikiriye abantu 250, urumva bari kuba ari 68. Murumva ko twebwe vyagendeka, ariko hapfuye abantu 250 bose kandi bapfira rimwe. Leta kirashumbusha bahuye n'ivyago, irahambisha bapfuye, ishinga ikigandaro n'indwi yose n'ibindi vyo kwerekana yuko leta yababaye. Ikigandaro cane cane guhagarika abantu, gukora kubera ko habaye ntibidasanzwe. Ibi twebwe natwe twari dukwiye kuhakura icigwa. Abantu benshi rero mwarumvise ivyo igisirikare cyacu cavuze, ntikigeze kivuga vyinshi cane. General de Brigade Gaspard Baratuza we yavuze yuko igisirikare c'u Burundi cabonye ivyabaye, ko atawateye Burundi, yuko ari ivyago nyene vyashitse, ibigwanisho vy'igisirikare bikiripura. Nivyo gusa yavuze, ntiyigeze avuga igiye gukurikira. Iyi niyo myidogo abantu bafise. Mwumvise ko bamwe mu bafise amashirahamwe hatarana inyungu za politiki, imyidogo ni myinshi, bavuga bati dushaka ko ubushikiranganje butandukanye bw'icyo buvuze, umwe wese mu cyajejwe bahumburiza abarundi, bumve yuko byibuze uguhomba kwa habaye na leta yababaye. Yarabajijwe impamvu amakambi ari mu banyagihugu. Baratuza yavuze yuko aya makambi kera yari impera y'igisagara, atabwo igisagara cyagiye kiraguka buke ati n'ahandi hoho kera ajya makambi mubona yose yari impera y'igisagara kandi ntiyabeshe. Ndaje ndibuka nk'ikambi ya base, jewe mbona bariko barubaka amazu hano haruguru yaho, nubwo ku Musaga amazu yarahari, Kinanira nta mazu yarahari. Kinanira tuwa yose yaragaragara, babibaseje ubundi 2000 inyuma ya 2000 combien inyuma 2000 kuduga za 2005 hepfo y'ikambi niho bubatse hamazu ejo bundi. Nubwo hariya za Kanyosha murazi ko hatari hubatse za ruguru, murabizi. Mugabo amazu yarahari hano hafi ya iyi kambi yari za Kinanira ya kera, Kinanira 1, Kinanira 2, izo zari zihari. Mugabo nazo zari kure y'ikambi, na Musaga ya ruguru yari hari, mugabo nko hepfo y'ikambi nta bantu bari bahari. Sinzi ko bari bahasigaje nk'ama reserve, sinobimenya. Mugabo ubu barubatse neza badoma ku ikambi. Je ndavyibuka bariko barubaka ku ikambi neza, ku ruzitiro rw'ikambi. Abakoroneli n'abagenerale bakibakiraho bagafatiraho, uciye haruguru ya Kinanira turuwa hariho ibarabara rikikama, kuvuga ngo hariho ngira niko nyine mvuga ngo hariho ko atari hondi, hariho ibarabara rikikama ryatandukanye ikambi na Kinanira turuwa. Muri iryo barabara rero ni barabara rinini rikikama rigashika hariya hirya uja kuri Petit Seminaire. Ntanzu yari hari haruguru haragaragara. Mugobo nimbara abagenerale nimbara abakoroneli bagiye bakubitamwa, barakubatsa amazu hose, barubaka baruzuza ntiworaba. Niyo mpamvu kumva ko habaye ibintu nk'ivyo mu ikambi, abantu bagapfa cane, ntushobora gutangara. Hino y'ikambi impande ya Kinanira nyene ya Kinanira, inyuma y'ikambi hose barahubatse amazu. Ni kuvuga ikambi ubu
iri mu mazu y'abantu. Twibukanye iyi kambi ni nini burya, izi kambi iyi kambi ni nini kuko uravye ahiva ivi no kuri Muha, kuri Mpimba murantunga, kuri Mpimba, kuzi Mpimba ikaca epfo ikazunguruka no hirya igashika hirya mu ntuzenya mu Kinanira ya kera, igaca no ku Musaga wo haruguru gushika hafi ya prison. Ni nini cyane gose, iragutse, iragenegera hirya hafi ya za ugeranije nko kuduga hafi ya Semse, hafi ya university ya hafi ya Semseka. Igarukira hariya ni ndende cyane gose ikambi, urabona iva ino edayero uhereye no kuri Pomuha hariho iyindi reserve y'ikambi hirya, sinzi ukuntu bakita akambi, nimba ari kambi nayo nyene ntoya, ubwo muhumanga hatoya, ariko mugiye kambi yariputse. Ku bantu muriko murahumva kumbure muri nko hanze canke mudashobora kwashika, ikambi yariputse niriya yo hirya impande ya prison, irya niyo yariputse, niyo yaribitse ibigwanisho vyinshi cane gose. Mugabo si iyo hino hafi ya Pomuha, oya niriya yo hirya. Hari abantu bamye bambaza ngo none iyo kambi ngo yariputse iri hehe, bagakekeranya. Mugabo nyene nka twe tuba tuzi Gisagara, ashagerageza kukubwira ukumva aho vyabereye basi vyibuze. Nuko ibara ryaraguye, twarahomvye, mwihangane, twese niyo nzira. Abapfuye barapfuye, ni gushingura. Mugabo leta yikubita gashi ivuga ati abantu bapfuye tuzobafasha gushingura, abakomeretse tuzobavuza. Abashikiranganje umwe wese yajejwe yerekana gushaka ku buryo n'abarundi bavuga ati babona ati turafise leta twitayeho, kuko bino bintu mw'abantu mwe nivyo bituma n'abantu bidogera leta, bakavuga ati none leta itita abanyagihugu kweri, yashaka kuba ikintu ikiza nk'iki abantu bagapfa ari benshi kweri, ntishinge n'ikigandaro canke ngivuga ati reka tubakire ahantu hamwe tubashingura. Kwa kundi twuma tubonaho bayi ikintu kidasanzwe, abantu bishwe n'umwuzure, bishwe n'ikintu kidasanzwe, bavuga ati reka tubashi nka kurya abantu bapfuye mu Gatunguru ca gihe na za Gasenyi, kuruzi wa Gasenyi, bakavuga ati reka tugende kubashingura ahantu hamwe, tuhashira ikibutso. Leta ibikora ibi bintu byose niki nikiza mu bindi, kujya avuga ati mu Gatumba harapfuye abanyamurenge, bakabubakira ikibutso hamwe. Sinzi ajya ku Mpimba ku Mpanda ugiye kuraba, hariho ibintu by'ivyibutso usanga abantu benshi bagiye bapfira hamwe, ugasanga bagiye babubakira intatemwa imwe, kandi ugasanga bashinguye neza, ku buryo n'umuntu yahekuwe atigera yibagira ivyo bintu, agomba agenda kwibuka wiwe akamwibukira hahandi. Nuko bimeze. Reka rero nje ndangiriza ngaha, nshimira abadukurikira ngaha kuri chaîne ya YouTube Seneri Nyankamugayo, n'abadukurikira kuri YouTube Urugendo News. Nitwa Daniel Mugisha, atongere guhura kandi mu kindi kiganiro. Hano tubaha amakuru ya BBC Gahuzamiryango, amakuru atandukanye yose tuba ngaha. Ejo ku isabato, ejo ku munsi wa gatandatu, tuzobaha amakuru ya BBC yaranze indwi yose. Mwame muri hafi, muri bwa buryo bw'amasanamu muzobona ngaha nyene, ya saha nyene ya BBC. Muzoca muhera kuri BBC yabaye ku munsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu gushika ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatanu murantunga kuko ni iminsi 5 mu ndwi. God bless you.